Insolite maze kumva ko si imwe canke zibiri ariyo nagiyemo hama barareka kundiha ari ahantu hatagira n'imodoka zisubira inyuma nanje ntagira nayo kuriha urumva abo twajanye bose twarashika nka 10 wadutumiye yaciye anyika hama rero turabura amahera ya hotel ikintu twakoze twagiye gusaba indaro baca duha igitanda kimwe turara ko turi 10 uvuga mu kuryama muce muryamika kabavu nga hageze kwihindukiza uwimpera banza kuvuza sifa nuko vyagenze niyo insolite ariko sinifuza kizosubira kumva ariko ico gihe sinari bwamenyekane cyane bwakora ibikorwa aho bandeklama ico gihe nari ncirondeza urumva bisigura yuko ni struggle umuntu wese acamwa agitangura hama bikagenda bikura dushimira Imana kubyo nageze Nibaze twebwe ngaha muri NUEVA turikwije ibintu bimeze neza icambere dufite security kwiye mu bisanzwe ikintu cyose ni security umutekano icyo cyambere twamanje kwirukako icya kabiri urabona dufite ikibanza kinini n'abashaka kwaza bicajya muri vie turashaka kubona ino ashaka kwabice muri NUEVA ya kabiri haje nabo nyine ashaka kubona ino isigura yuko nitwuduza ngaha hasi no hejuru turahafise abona ko hejuru ari gisare abari hejuru barabona ngaha hanyuma VIP nayo urabona ko dufise umutekano kuyengajo ngaha bazoba bahugaye neza n'imigozi ku buryo azo ari security kwiye ku buryo abantu badashaka kuvajya binjira n'indani cyangwa abantu bazi no kuri podium mu bimwe by'akajagari kuvuga n'ibintu biteguye neza cyane twe nta kibazo na kimwe dufise ama bijye n'amatike umuntu wese arashobora no gena commande n'ukamusanga muri ro tugarutse kuri Bface on the block abantu ni benshi biteze kukubona ino muri no cyane cyane abo mu KINAMA bariko baragukurikirana kuri zino kamera bariko barakoresha abakameramani Bface yiteguye gute kuza guteramisha abanyakinama Bface ni kiye kintu yobwira abanyakinama muri rusange canke abantu bari mu gisagara ca Bujumbura kuko sinize ko azozaba mu KINAMA gusa no mu Kamenge no mu Cara motivation ikintu ubwira abantu kugira ngo bumva ati Bface yakwiteguriye gutya ya surprise nuko kesho surprise batakunda kuyavuga ariko biriye nk'akabanga umunsi biraye jewe nibaza yuko bamaze kuza mu biteramo byanje bahora babibona ndagerageza kubaha show bakagenda baryohewe je nibaza yuko ushaka ama surprise cyangwa ashaka kubibona nuko yoza kubera ndabivugiye hano ngira ngo ntiyoza bisaba yuko aza kugira bibone kuko ku munsi mba nitegura ko nabivuze ko ariko kazi kanje tubatumire aho baherereye bose ku munsi w'LAIDI nubwo tutazi ngo nejo cyangwa ngo ni mercredi karibu cyane ndazi ko bazogenda baryohewe kubera ko je naho nko bara abantu babiri nsipoza ko ndiko ndirimbira stade energy nkoresha ku bantu babiri niyo nokoresha no muri stade so karibu cyane ku bafana banje nibaza yuko nabivuze ko naheruka kera kandi nagenda kumbuye kuryoherwa n'abantu bo ngaha kubera ko vibe y'abantu bino muri no iratandukanye n'iyandi hano Yuda cyangwa umukozi mwiza ariko arabikora no munsi je nararabye akazi ariko arakora bona vraiment arakwiriye guhabwa iki guherekeza kijya gikorwa ciwiwe kuko kuri nuzera asma yiwe umutunzi je sinahabaye sinagiye amahirwe yo kuhaba kubera sinari ngaha mu Bujumbura ariko makuru narayamenye kandi narabonye ibikorwa byiwe narabonye ingene byitabiriye nabikurikiranye kunguruka bimenye je ntabwo ati nta wundi muntu nani numva no kubana muri kino gihe nkiki atari Bface rero narabye akazi afise ndaba imyitwarire afise muri no minsi ndabona ko bisa kandi umuntu akwiye gushikikirwa nawe rabye n'indirimbo yiwe no sara n'indirimbo ikaca bigacika muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu rero mu byatumye ndamuyumvira na cyane cyane nariyumvira ibikorwa byiwe murakoze jewe bavuze ngo ijwi nkoresha mu kuvuga no kuririmba biratandukanye mu Kirundi bavuga ngo isabuni rirabura ikazana ifuro ryera uko umuntu avuga siko ategerezwa kuririmba kubera isabuni rirabura ikazana ifuro ryera umva vya lisanse kwiza n'iryirabura nayo nirirabura sibyo
rero iyo kuvuga nta nguvu umuntu akoresha ariko hageze kuririmba uri concentrate nje gituma uhora ubona tubira amayashu n'impuzu zikabira kubera uburi kurakoresha inguvu hano naho turiko turayaga urumva sintegereza gukoresha ngira ngo amazi kumva n'ingene abapadiri bavuga agiye mu kabare gusaba amazi ntabivuga kujya rero uko biri kose biratandukanye hama ku mahera ntegerezwa gukorera sinibaza yuko hari umuntu avuga umushahara wiwe wewe ni wankenera ukaba ufise nk'igiteramo niho uzomenya igiciro canje mugabo ndafise kashe ntaja munsi ahubwo ntuma nja hejuru yayo ariko kuja munsi ntibikunda murakoze hama ikindi wabajije ngo ahantu ntashobora kuririmba abantumiye n'ahantu mbona ko hari sound y'uburofa kubera ko iransaba energy ntafise hama nikindi naco nibaza yuko ikintu mpagarara ko cyane ari biharuro twavuganye hama nkanamwoblija nivyo nkeneye kubera ko imbere yuko muvugana hariho contrat ivyo nsaba nivyo nawe nasaba tubihurije ko turakorana tutabihurije ko hama tukavyihorera tukazorindira igihe kikagera insolite maze kumba ko si imwe canke zibiri ariyo nagiyemo hama barareka kundiha ari ahantu hatagira n'imodoka zisubira inyuma nanje ntagira nayo kuriha urumva abo twajanye bose twarashika nka 10 wadutumiye yaciye anyika hama rero turabura amahera ya hotel ikintu twakoze twagiye gusaba indaro baca duha igitanda kimwe turara ko turi 10 urumva mu kuryama muce muryamika kabavu nga hageze kwihindukiza uwimpera banza kuvuza sifa ubwo vyagenze ni insolite ariko sinifuza kuzosubira kumva ariko ico gihe sinari bwamenyekane sinari bwakora ibikorwa aho bandeklama ico gihe nari ncirondeza urumva bisigura yuko ni struggle umuntu wese acamwa gitangura hama bikagenda bikura dushimira Imana ku byo nageze Okay, reka ndakwisha bito kijanye na organisation mu bisanzwe igiteramo nyene giteguye ni igiteramo giteguye cerekeza kuri Mucho Light ariko abifashijwemo na NUEVA Vista. Rero inyuma ya NUEVA Vista twebwe nta bundi bufasha dufise. Ubu no munsi mutubona nga igiteramo gitegurwa na NUEVA Vista yonyene. Kesi uzoza mu nyuma akavuga ati twaje gushigikira ikibazo ariko nta wundi muntu ari muri kino giteramo kandi igiteramo twe tugitegura neza cyane nta kibazo dufise cyacu kandi uburyo bwose bushoboka twavuganye na Bface twarashikanye ico twaganiriye mu masezerano yanje ari hagati na Bface ntangwani nimwe hari kandi ibintu bimeze neza kandi staff yanditeguye neza igiteramo kandi namwe muzobyibona muzoba muri ngaho egomesa yambajije ko abaririmbyi tuzoba turi kumwe abaririmbyi tuzoba turi kumwe igikorwa tutarakora ntimucitege kubera hano si muri studio ni kuri stage umwe wese azokora ibikorwa vyiwe aryohera abafana biwe hama yigire kubijanye no kuba tworirimbana naho indirimbo tutari tusanzwe tuyifise urumva nta yihari nyene yo guperforming kubera sina live tuzogira ubwo rero ngira ngo peut-être nibizoba mu nyuma apana ubunyene ariko Muco hamwe na Sniper turazinanye kuva kera nubwo yavuze ngo nitwari bwicarana yihenze gose tumaze kwicarana so rero ivyo twokora bavyitege muri kazoza muga pour le moment nta biri numviye ko yabaje ikibazo ciza cyane kandi n'ukuri Imana imuhezagiye kubera kubavuze ico kintu tukicaye ngaha twese siko bimeze ga yemwe genda umurundi abarundi ndabazi nani ndumurundi rero umuntu wese ari ngaha muri kino kibanzo muri no mwanya ariko adushigikira none gamana yanje ko atanguye intango iherezo yogora aho ikintu agomba muce mumfasha mwese muve ngaha mwiyanditse sibyo mugire liste komsa kubera yo liste nizo tujya ku muryango uzofata journaliste kanaka nkora kwitevyini mubyarike kunyene kuri liste kujya nyene hama ababijeje bagenda bapiempie mu mashini bisohoke biri original uburyo batazoba photocopy sibyo hama muzi mu bandanye ikigo ciwanyu Imana bahezagiye je mbajije ikibazo cyago wakabijya none je nitwa Bface abandi batumiye bafite andi mazina
n'amajwi yacu aratandukanye n'ibyo turirimba biratandukanye urumva hari difference nini neza cyane